Inshuti na mu bagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kindi kiganiro twabaza. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turafise abatumire babiri, umushinga ntahe David Karorero hamwe n'umushinga ntahe Daniel Christian. Abatumire rero babiri dufise turaza kuganira nabo kuko twasanze ari abarundi bitayeho igihugu vy'ukuri kandi bagerageza gutanga impanuro cyane cyane kugwaruka ku bintu bitari bike. Basanzwe rero bakorera kuri Dukeburane TV, mushobora gusanga ku buhinga ngurukana bumenyi kuri YouTube. Mbere tugasaba bamwe muri mwebwe yuko mugira subscribe canke kwiyandikisha kuri iyo chaîne yabo kugira ngo mushobore gukurikirana ibiganiro byabo. Hariho rero ikiganiro cyabo bashikirije twashimye cyane, bituma mbere twifuza kuganira nabo. Ico kiganiro naco bacise igicumuro c'inyanduruko ku Burundi twatewe n'abadutanguriye. Kikaba ari ikiganiro bashize ahabona ku itariki 26 Ndamukiza. Reka rero tubaha ikaze kugira ngo dushobore kuganira nabo. Dutangure kuri mushinga ntahe David Karorero. Turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ego, mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muri. Ego, ndabashimiye ko mwaduteye iteka mukadutumira muri iki kiganiro twabaza. Yica kuri Kabaza Web TV. Ego cyane. Ego, ahubwo nitwe tubashimiye kubona mwaratwemereye ko tuganira. Reka tuje ku mushinga ntahe Daniel Christian, namwe turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ego, turanezereje cyane no kuba mwaduhaye akanya kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro. Ego cyane, natwe turanezerewe cyane kubona mwaremeye ubutumire bwacu. Imbere yuko tuja mu kiganiro bwite, nivyo nkuko twabivuze mu ijambo ry'intangamarara, mwarashikirije habona ikiganiro ciza cyane mwise igicumuro c'inyanduruko ku Burundi twatewe n'abadukuriye. Tubanze tuje kubijanye n'ikiganiro canke chaîne musanzwe mushikiriza ko ivyiyumviro vyanyu. Twabaza duti kubijanye n'intumbero ya chaîne mukoresha canke iyo mwise Dukeburane TV, murashobora kutubwira mu majambo make imigambi nyamukuru mufise kuri iryo huriro ryanyu Dukeburane TV? Reka dutangurire kuri mwebwe mushinga ntahe Daniel. Ego, mugize neza kumpereza ijambo. Dukeburane ngira ngo abarundi benshi bumvise ijambo Dukeburane hariho ijambo riza mu mutwe cyangwa se mu bwenge bwabo. Je nakuze numva bavuga ngo dukeburane binashobotse twigishanye. Bishobora kuba byaca ku kiganiro caca kuri radio nkuru y'igihugu. Rero maze kuraba ibiba mu Burundi, nivyo bamwe na bamwe twaciyemwo, twaravuze ati reka tugire umuganda duterereye ku gihugu cacu c'u Burundi. Nuko twiyumvira kuba twoza dukora ibiganiro byo kuzana ugwaruka hanini, tukabazana hamwe mu nyigisho zubaka, inyigisho ziduha gusobanukirwa yuko ibidutandukanya nivyo bito cyane kurusha ibyo duhuriyeko. Iyo batwari gufata umwanya tukisunga cyane cyangwa se tukibanda cyane ku biduhuza nk'abarundi, turetse ibindi by'ivyomekerano canke ibindi bigenda bivyuka, tukibanda kuri ibyo biduhuza, Uburundi bwoba Uburundi bw'amata n'ubuki nk'uko twakuze tubyumva. Niyo ntumbero yatumye tuyaga nk'abavukanyi twamenyanye ahantu. Bavuga ati kubera iki natwe tutogira umuganda duterereye. Nuko Dukeburane TV yavyutse. Ego cyane, mushinga ntahe David, sinzi ko hari ico mwokongerako. Ego, yabivuze neza. Mugabo ico nagomba nongereko
nuko n'ubundi twakuze twumva baguma bavuga ati ugwaruka nigwo Burundi bw'ejo mugabo kaca turaba yuko hajya iyo uri kurategura kazoza ugatangura ubu tuca turabona rero yuko twebwe nk'ugwaruka dufise ikintu kinini twoterera ku bintu biba biriko biraba mu gihugu na kare kuko n'ibintu biba bitwerekeye n'ibintu bishobora tutabitoreye umuti hakiri kare bizoshobora kutugirira ingaruka mbi muri kazoza canke tubitoreye umuti ubu hazotuma tuzoraga neza abana bacu igihugu kimeze neza kubera impanuro twahaye urunganwe n'abandi bose naho boba ari abantu baba badukurira na kare mu Kirundi bavuga bati ukuri kuvuga ubukuzi rumva ni ikiganiro gifasha ugwaruka kikongera kikanafasha n'abantu badukuriye yego cyane reka rero tubabaze akabazo ka mbere hariho abarundi batoba barumvise ico kiganiro mwashikirije ariko bashobora kucumva mu nyuma ariko kubaza kumviza ikiganiro turiko turagirana muri kano kanya murashobora gusigura mu majambo make ico mwashatse kuvuga canke ico mwise igicumuro c'inyanduruko ku Burundi reka ntangure kuri mwebwe nyene David Karorero ego umuntu yumvise igicumuro c'inyanduruko kenshi aca yibuka ivyo twakuze twumva bavuga nko muri Bibiliya bimwe vya Adamu na Eva mugabo turiko turavuga rero ku vyerekeye Burundi rumva ibintu byo kwa Adamu na Eva sivyo biba bihari mugabo twavuze gutyo kuko igihe kijya gicumuro c'inyanduruko caba kuri Adamu na Eva catumye ubuntu zenya ubutwari Imana yababona ko buca bugenda nico kimwe rero n'intuzenya no ku bintu by'i Burundi twaracumuye dutangura kwitana amazina atabaho twitana duhomekana ko abandi bantu tubashira ko ati wewe uri umuhutu uri umututsi uri umutwa burya ugiye kuraba ugasanga intuzenya nta kintu na kimwe amoko ariko aradufasha yaba mu buzima bwa yose canke mu bintu twoba turiko turakora turonderera kazoza kubera naragerageje nkaje kuraba ni kenshi usanga ibintu by'amoko bikoreshwa kumbure n'abantu bamwe kubw'inyungu zabo nkabijya bagira byo ngo bariko bagabura ibibanza harakarorero atanze muri kijya kiganiro ati baja guca ingero canke umuyede canke umuki nta na hamwe bazira amakota izoguma bariya nyene bo hejuru ariko umunyagihugu toyi akazokurikira kubera yabeshwe atazi ibintu na kimwe kiriko kiraba Yego cyane reka tuje kuri Daniel mweho mwongera kwiki byinshi yabivuze mwene data gusa ico no kongera ko nuko twararavye dusanga uburundi wakuze je nk'akarorero navutse numva ko uburundi bwagize ibyago kandi nkura mbona ivyo byago bikomeza biba ubwo rero twarishaje turavuga ati kubera iki tutobihuza n'ijambo ry'Imana ariko cyane tukavuga ku byerekeye Burundi turavuga ati rero cy'inyanduruko twakwegewe n'abadutanguriye nkuko mwene data yamaze kubivuga akenshi usanga bisunga ibyo bizina by'ibyomekerano turavuga ko bashobora kutabisobanukirwa ni izina ry'ubuhutu ubututsi ubutwa inyungu zabo ibyo bigatuma aho twama mu bibazo bigenda bikagaruka bigenda bigaruka uno munsi nta tandukaniro rihari
by'umuntu ari uno munsi n'ibyabaye ku ntwaro zashize haba ibyo bya 75 72 65 bishobora kuba bitandukanye uburyo byakogwa ariko amabi akomeza kuba ari yayandi. Rero cyo turanara batavuga ati mbese imvo n'imvano y'ibi bintu ni dusanga hari n'ukwanko inzigo y'inzikira kandi abarundi nk'abantu tuzi Imana ugasanga turavyirengagiza turajyajyana na Bibiliya bivuga turajyajyana ugasanga tugerageza guhisha umwotsi kandi inzu iri kirashe. Turavuga ati reka bivuge mu rurimi bashobora kuba botahura unaravye usanga igitigiri nyamwinshi kigize abarundi n'abantu bizera Imana. Turavuga ati tubicishije mu rurimi ruvugwa muri Bibiliya harimo icaha cy'inyanduko ubwo nabo barashaka kuvuga ati niba aya moko niba ibizina by'ivyomekerano arivyo bikomeza bitubera ikimodoka kitujana mu manga kubera iki tutuva ico kimodoka tukaraba uburyo dushobora kwiyunga tukashakisha ubumwe burama hagati yacu. Eko ahubwo muvuze neza nivyo umuntu agiye gukurikirana ikiganiro mwashize habona mugenda mukoresha ijambo ry'Imana mu gutanga insiguro kugira ngo abarundi bashobore kubona ivyo vy'amoko canke ivy'ibihomerano ukuntu bimeze mu Barundi. Ariko umuntu ashobora kubabaza kubatara abakijije canke abatazi Imana abadasenga Imana nivyo igitigiri kinini c'abarundi n'abantu basenga ariko hariho abatari bake nabo nyene batazi Imana canke batayemera bobo kugira ngo bamenye ivyo muri ko murashikiriza canke muri ko murigisha yuko ari bihomerano mwibaza yuko bokora gute kugira ngo bobo babibone babimenye bokora gute? Reka ntangure kuri mwebwe nyene mushinga ntahe Daniel. Ugize neza cyane je nibaza ko dusubiye turavye twaragerageje kuraba tugira ubushakashatsi butoya turaba aho hambere abarundi bari babayeho gute bagira ico batinya baragira ikizira hama kandi unaravye wavuze ati mbese kubatazi Imana gute bashobora kuba bosobanukirwa ivyo bizina by'ivyomekerano kuvuga ko igitigiri ibice 93 kwijana bazi Imana ibice 3 n'abari mu idini ry'abayisilamu nabo bazi Imana uruhande rwa kandi uravye nkuko mwene data bivuze magiya kiganiro n'umuzima aba mu Burundi usanga yitwa Ngendakumana Abdul bisigura ko amazina y'ikirundi agumazamwo Imana harimo gutazira Imana mu mazina yacu bagiye duhabwa n'abavyeyi. Ubwo rero bifatikanyije usanga igitigiri cy'abantu bazi Imana ni hafi 96 utaravye mu biri cyangiriri kandi n'abandi bitwa ko batazi Imana amazina yabo yamari Emerimana Ngendakumana Ndayishimiye Irakiza nyene imbabazi amazina nkayo ahuriza ku Mana. Rero nibaza ko nk'umurundi nta siguro nimwe ashobora kuba yotanga avuga ati ivyo bintu ntabwo bindaba kubera ko bagiye mu ijambo ry'Imana kuko gumariba ihuriro ry'umwana w'abarundi kandi nubwo yoba adashaka kumva ijambo ry'Imana twe ishatumye tubihuza n'ijambo ry'Imana twase yuko abantu batumva nkaho umenga turi muri politiki. So yo kintu cyambere twashatse kugira ngo abantu ntibashoke kwiyumvira gusa ngo Daniel na David bariko bakora ibi bintu kugira ngo ejo baze bisange mu bibanza bya politiki kuko ariko benshi babikoresha bakavuga ati reka kure ibe inzira yo kuba nogaragara ko hari ikintu nshoboye ko hari ikintu nsobanukiwe nzo kwisanga mu kibanza runaka. Aho turavuga ati reka koresha ijambo ry'Imana kugira ngo nuzogira akariganga muhogo azotume ko twakoresha ijambo ry'Imana maze afata izo mpanuro zigendereye. Ego cyane mushinga nahe David ico mwongerako.
ego yabivuze neza mu mico n'imigenzo y'abarundi bari bafise nyene ibintu bavuga ati ikizira nyene ico batinya n'imbere yuko ivyo vya christianisme biza hariho byo kwakiranga kandi urumva baragira yari imana y'u Burundi kandi barabaha cyane bakayitinya rero nibaza yuko imico n'imigenzo by'abarundi ahanini byubakiye ku mana rero twari twiyumvire tubicishe mu nama kuko abantu benshi ari abantu nzenya ari abakirisu hanyuma ikindi naco ni uko nyene twaca dushiramo n'uburorero budasaba yuko uri mu by'Imana kugira uronke nka bijya nababwiye ati by'abayede ibiki nta muyede bazoha ari umukatolika canke umupentekoti canke umuventisi urumva twagerageza kubihuza hamwe tukashira mu ntuzenya mu mvugo ishobora kumvwa n'abantu benshi ari hamwe abantu benshi twoza turahinduka gutyo tukumva iyo ikibazo kiri tukamenya ingene torera umuti bisigura yuko nabo bakeyi bazotahura batahujwe n'abandi biciye mu zindi nzira mugabo aho twabonye tugeza ni naco gituma twari twavuze ati reka dukoreshe ijambo ry'Imana kandi Imana ishira biturongozamwo murakoze yego cyane murakoze akandi kabazo umuntu agiye kumviriza amajambo mwagiye murashikiriza hari aho mwavuze amajambo yanditswe mu gitabo ca Yohani wa mbere igice ca 3 umurongo wa 5 aho mwavuga muti ico gice kiravuga neza yuko iyo wanse mwene wanyu uba umwicanyi bikaboneka yuko muvuga yuko abantu bose banka bene wabo nukuvuga abatutsi banka abahutu abahutu banka abatutsi abatutsi banka abatwa abatwa banka abatutsi abahutu banka abatwa abatwa banka abatutsi n'ayandi moko yoba ari avugwa mu Burundi ko abo bantu arabicanye aha umuntu akacagaruka ku rundi ruhande ku kibazo gikunda kuvugwa cyane kandi twese turakunda kuvyumva canke tukabisoma cyane cyane tukunda kuvyumva wumva abarundi bamwe bavuga bati abatutsi barishe abahutu barishe abatwa barishe banaka barishe bagafatira mu kivunga kandi ugiye kubiraba si bose bakoze amaraso bishe harimo abatigeze bamena amaraso mbega ivyo mwe mu biha insiguro yiye kubona abantu batari bake bafatira mu kivunga mu kuvuga bati banaka barishe hako bavuga bati naka yarishe ivyo mu biha insiguro yihe reka tuje kuri David yego mu busanzwe mu majambo makeyi novuga yuko ari rwagwenge bamwe baba bariko baharanira nk'ibyicaro canke ibindi bintu ntazi ni ubwenge bakoresha kugira bashobore kwigarurira nk'abantu runaka kugira babakurikire babome inyuma ati bajya nibo tuzeye ko uburaro n'uburamuko rero bijya bintu nasanze ari ibintu biteranya kandi arivyo vyatumye haguma haza inzigo zinzikira umuntu agakura yanka umuntu atanico bapfuye kubera nyene ivyo bintu yumvise hariho n'uburorero bwinshi aho wasanga nko muri zirya ngorane zahitiye mu Burundi wasanga nk'abantu bo mu bwoko kanaka bariko bavuga yuko aribo bariko barica abantu ugasanga nibo bariko batabara abantu bamwe ngaho none
aho ku ruhande ukaca uvuga yuko abo bantu bose bo muri ubwo bwoko yuko ari abicanyi ugashyiramo n'uwagutabaye uba uri hariya hasi wabo wa twese urumva yuko haba hariho akantu tuba tutakoreshejemo nyine akantu k'ubwenge kuko n'ubwo bwenge rero abantu bakoresha ku nyungu z'abantu. Ikindi nokongera ko twarabeshwe cyane gose nico gituma nka jewe iyo ndiko ndakurikirana bijya biganiro bariko bavuga ati ngo aba barishe nk'akarorero 72 abandi bakavuga 93 je naravyumvise ko byabaye narumvise yuko bamwe bagize mugabo nkaca niyumvira ati none nka twebwe ugwaruka twebwe nk'ivyo tutabizi nk'ivyo bintu byabaye tutari kumwe je nahuye na Dani ngaho canke n'uwundi muntu turiko twiyumvira ingene twokora projet yoteza imbere igihugu mugabo hakaca haza umuntu acishamo kantu k'ugwenge ariko akubwira ibi nibi atujya ati bajya baratumaze sinari bwanavuke rero tuma je mpora niyumvira ati turakeneye neza yuko nk'abo bantu vyitwa yuko badukuriye bico gihe nyene tubaza ati mbega none twebwe ivyo bintu bizoguma bidukurikirana tutazi ati none iragimwe raduha ni nyabaki canke nibiki kugira natwe tumenye ingene tuvyifatamwo nk'aba jeune ashaka kazoza keza ku bana bacu sinshaka yuko umwana wanje azotambuka kabiri bakamubarira ibyo bamubarira na jewe atani ibyo namenye urumva ni ikintu nyene gituma kigira ubuzingamika igihugu cacu ituma twari dukwiye nyene kuza kuraraba ingene tutanka umuntu ngo nuko ngo babishize mu kivunga ahubwo tukamenya ni naka yabikoze nyene bakamushengeza mugabo apana kuvuga yuko ari aba bantu bose baca bankwa ngo ni kubera umuntu umwe yagize yego nivyo mu Burundi ati umuryango umwe atukisha umuryango hari imigani jene uvuga yuko kinakora umuntu wese kibazo nyene birabuwo nyene apana yuko bizoza kuzingamika n'uruvyaro rwanje gose ego sinzi rero Daniel ko mufise ico umushikiriza atoya gusa hajya ahantu ni muri Yohana wa mbere 3 umurongo wa 15 yego murakoze 15 gukosora haravuga ngo uwanka mwene data wundi numwica kimwe mu byatumye tubikora nuko biraryoha iyo umuntu ariko yagiriza abandi usanga byoroshe no kuvuga iyo ko ndavuga ngo Dawudi aramari yabi wanje mba numva kumenga bimpaye n'inguvu bikampa n'icubahiro kubera ko mbashije kuvuga ko Dawidi ari umwicanyi ariko nanje nkifuza ko no kuvuga ayo majambo gusa bica bitanguza ugwanko hagati y'aba Dawudi nabi wanje canke n'abandi badukikuje ubwo gwagwanko maze kubiba namaze kwica rero ashatse kugira ngo abantu ntibagire mu mutwe gusa ivyumviro byumva ko ukwica ari ugufata inkoho ukarasa umuntu cyangwa ari ugufata imbuga ugacumita umuntu cyangwa ugafata ubuhiri ukabukubita umuntu kandi ikindi naco uravye usanga niba uno musi nihaye ingendo yo kukwanga nije niyase uko usomye mu n'intumwa 17:26 ibyako n'intumwa 17:26 aravuga ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ubwo rero bisigura uko iyo duhaye inzira ugwango turiko dutuma umuryango wacu utangatana ndetse tudashobora kuba twoza hamwe kugira icyo dukoze turi hamwe yego cyane murakoze neza
nivyo umuntu agiye kumviriza arumva yuko nivyo impanuro mugenda mutanga mushimikira cyane ku ijambo ry'Imana kandi ni vyiza ariko biragoye kumva n'ubu mwabivuze muti mwavuze muti twarahenzwe biboneka yuko sinzi ukuntu twovuga generation mu Kirundi urungano ni ukuvuga yuko urungano rwo kuva kera rwatanguye imbere yacu rwabayeho mu binyoma nubwo bagwaratanguriye ubwo rwabaye mu kinyoma hanyuma muciye muraba ubwo rwa mbere rwatanguye kuba mu kinyoma hakurikira urundi rungano rwabaye mu kinyoma hakakurikira washaka n'uwi wacu twovuye ko turiko turaba mu kinyoma mbega muribaze yuko vyoroshe kugira ngo umuntu ashobore gutahura ivyo muriko murasigura reka ntangure kuri mwebwe nyene Daniel jewe icyo novuga nuko igikenewe ku barundi twese ni ugushaka aho ugushaka habaho no kururanirwa mu byo umuntu akeneye kuba yokora aho twoshiraho umwete n'ubwira ngo tumenye ukuri uko ukuri kwagiye guhishwa nk'uko mena cyamaze kubivuga twarahenzwe tuba mu ruhendo imyaka iyindi kandi ikindi naco nuko dusubira inyuma gato tukibaza niba Imana imbere iyo ndavye no munsi ngira namwe mumaze kubibona hari aho wibaza ati mbese abanyepolitike n'abakozi b'Imana cyane byagenze gute ugasanga harimo n'abakozi b'Imana ahubwo bagaruka ugasanga bafashe politike bakayizana mu rusengero ukibaza none byagenze gute nihe hari kibazo politike yahindutse ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ryahindutse politike ukabibura rero igikenewe nuko dusubira inyuma tukisuzuma kuko burya ngo intimenya yigaya intimenya ntiyigaya hari umwibutsa sinda wibutse neza ariko iyo udashaka kwimenya wewe ntabwo ushobora kwinega wowe kwinegura gato kandi utiyizi rero tumaze inyuma gatoya tugerageze kumenya no kwitahura dusobanukirwe abo turibo niba by'ukuri twemera Imana rurema yari Burundi ikarema n'abarundi bose tutaravye ngo bavuka mu ntari bari mu migambi y'icanye bari mu idini rinariri mbese Imana turavye itubona gute iki tutahura ko niki kuko ibintu naho byoba byoroshe gusobanukirwa umuntu yagumishije umutwe nubwo uwo mukubiti mu mutwe n'abashaka kubyumva ariko twaheza tukaraba icyo Imana ivuga n'icyo Imana idukeneye birashobora kutuhera ndetse tukanasenga n'Imana ikaduha ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo ikeneye ko tugenderamo rero kuguma ntabandiriye kuguma cyangwa se kuba bitokoroha abantu abanabyago bashobora kubisobanukirwa biva ku gushaka kwa buri murundi wese niyo no munsi mpisemo ko mbwiriza gukunda Irene ndamukunda niba mpisemo gukunda Dawudi ndamukunda kandi nta kibimbuza cyane iyo tuvuga yuko tuzi Imana kandi twanga bene data tubahoye icyo ari cyose tubahora bivuga ko turaba abanyakinyoma nta Mana tuzi Yego cyane mushinga ntahe David murafite icyo muongerako Yego nashaka ko mvuga nti ati byinshi yabivuze mugabo nashatse kuvuga yuko harageze yuko ugwaruka cyane tumenya ko hageze yuko duca uwo mugozi uwo ntituhe abana bacu nabo ngo bazobandanye muri ibyo nyene nk'uko mwabivuze urunganwe rwaratanguriwe rurabandanyamwo gutyo rurahereza na twebwe mugabo rero twageze yuko twerekana neza kuko nka jewe nk'amaproje menshi mpora nja gukoramwo usanga turiko tukora ibintu d'intérêt général turi kumwe na bose atana kimwe turi kuvuga rero nico
jewe misi yose aho nicaye canke n'ubu ndose akanya ndashaka guhamagarira urwaruka duce uwo mugozi ivyo bintu by'intuzenya by'inzigo zinzikira tubihagarike umuntu mu Burundi ntumubone nk'umuhutu canke umututsi canke umutwa umubone mbere kari umurundi hanyuma dushobore kuraba yuko twohagarika ivyo bintu hanyuma nimba kuko hariho nk'uca kubarira ati jewe barahari abanje bose urumva bitokunda yuko ngira ivyo mvamo hanyuma nanje nkavuga nti ego baramariye abandi ugabo rero ukacuraba rero muri ivyo bintu byose ukacusanga nko mu muryango wanje canke nta numwe yagiye ngo arabatuririye inzu canke aratemye canke aragize iki je nicuma mvuga nti abajene bubu nimba bashaka ukuri nibasome ijambo ry'Imana hanyuma abatavuga ngo nabo ngo ibintu by'ijambo ry'Imana yego badome ku rutoki badome ko umuntu se n'ivyemezo hanyuma tumufashe twese bene umugabo umwe abarundi bose iyo bava bakagira bo muri ayo moko yose atandukanye muri ivyo bizina vy'ivyomekerano tuhagurukire vuga ati intambamye niyi mugabo apana yuko ibintu biza gukwega abantu zenya bose abantu bose bigakwega imiryango yose bigakwega abantu bose niho je numva umenga twohagarika uwo mugozi kugira ngo tuze turabihanahana. Ego murakoze neza cyane ahubwo umenya mwari mwabonye ikibazo nari nateguye mwishyuye ikibazo nari nashatse kubabaza nari natugiye akabazo ko kumenya ukuntu muri iki gihe wumva abantu bamwe babwira abandi bati dufata akarorero ukumva bamwe mu biyita canke bavuga ko ari abahutu babwira abandi bahutu ati uribagiye ivyo abatutsi badukoreye mu 1972 ukumva umututsi canke wiyita umututsi abwira abandi bita abatutsi ati mbega muribagiye ivyo abahutu badukoreye mu 1960 na kangahe canke 1972 canke 1993 n'ibindi mu gihe ugasanga mbere abantu bavuga ivyo bintu bobo bavutse inyuma y'ico gihe baba bariko baravuga hanyuma ariko ndabaza nashatse kubaza ariko ndabona yuko mwishuye muvuga muti ugwaruka gwoca uwo mugozi kuko kubwanje ariko ndibaza nti mbega abo bantu bavuga ivyo ubwo by'ukuri baba bakunda abana babo baba bakunda n'abuzukuru babo sinzi ico Daniel yoshikiriza nimba bise kuko numvise yuko David we yavuze byinshi yadomye ko ico yoshikiriza ngaho ahubwo ubwabo ntibabikunda rekana n'abana babo nabo ubwabo ntibabikunda ikindi naco ikintu gitangaje nuko bisa nkaho umenga tuko dushakira ukuri n'umubano mwiza mu bapfuye twitwaza 72 habaye ibi 65 habaye ibi umva turashaka kurenga ivyo biziga byabo bantu bapfuye muri iyo myaka bigaruke bice bitwubakira uyu mubano mwiza dukeneye uno munsi ni nkaho umenga fuka bace batubwira ngo Daniel niwe yanyishe kanaka niwe yanyishe ivyo ntabwo bishobora nta namwe bishobora kuba byodushitse rero azako kugira ivyumviro bimeze gutyo nuko nawe ubwawe utaba wisobanukirwa uwo uriwe nico ukirizwa kumara mu muryango w'abarundi biravugwa cyane gose hari ibaze nk'umuntu ndusha nk'imyaka akambwira ngo ivyo abatutsi badukoreye jero none ivyo bintu wabibonye uri baguhetse mu mugongo cyangwa uri munda
byagenze gute kugira ngo muri ibyo bintu abatutsi badukoreye byaba nubona bagije ndamuti okay reka nemeranye nawe ko abatutsi badukoreye nabi kandi biranafuka sindiko ndabiharira ewe ubwawe utangi uwundi muntu ntungire so wawe ntungire so wanyu ntungire so mukuru wawe wewe ubwawe personnellement hari umututsi ukoreye ikibi wewe uzi ko wodoma ku rutoka tumututsi kanaka aba kwibarabara irimiri canke munari imiri yarangiriye ikibi yarabuze canke isho ngo ya nawe ubwo rero nibaza ko harimwo murambabarire ariko ndabona ko harimo ubujuju bwinshi harimo kutamenya kandi nkuko nanabivuze intimenya ntinegura utaze kwimenya ngo usobanukirwe ibikenewe mu buzima bwawe ntabwo ushobora kumenya ko ikintu runaka ari kibi yego cyane sinzi ko David afisa kandi yongera ko ataka afise tubandaye ego urumva ako nagomba nongere ko nari nagerageje kubivuga kare mugabo ico nagomba nongere ko nuko twogerageza natwe nka twebwe ugwaruka canke n'abandi bantu bose yaba badukurira bogerageza nabone bakaraba nk'ivyo guhera mu 65 72 88 93 na n'ibihumbi 2015 n'ibintu biguma bigaruka ni nkuko rero nko mu ntuzenya nko mu myaka iri imbere ho hava haza abantu nabo baza bavuga ati je bankoreye ibi n'ibi muri 2015 yego cyane naho rero tuzokwama tukazokwama ivyo bintu tukazova kuri iyi si atanico dukoreye igihugu atanico dufashije niho rero navuze twebwe nk'ugwaruka nabisubiye nk'ugwaruka ruriko ruradukurikira ngaha twe novuga yuko inguvu ari twe tuzifise ubu kuko nk'izo nguvu nk'ivyo badutuma ati ngo ngende nko kwiyamamaza ngaha canke ngo ngende gufata uyu canke ngo ngire iki ngo kubera nyene babona yuko mfise ubukerebutsi n'inguvu bobo bakambaririra ngaho bicaye nk'ahantu kubera babona imbuto message ndiko ndayihawe bajeni izo nguvu bariko barakoresha bazize dukorera igihugu hanyuma dukure mu ntuzenya muri ibintu by'amoko mu iterambere ryacu uko intuzenya ni twebwe dufise urufunguruzo bw'uko igihugu cacu gitera imbere kandi ni twebwe dufise urufunguruzo kugira tuzorage abana bacu uburundi buzira amoko zira ivy'ivyomekerano ego cyane nibyo muravuze ku bijyanye n'ijambo ry'Imana no mu kiganiro mwashize ahabona nibyo muguma mufatira ku ijambo ry'Imana ahubwo biratunezere kandi kubona umushinga ntahe Daniel yazanye ijambo hano avuga ati ubu ngo usanga mbere politike ija mu mashengero n'ibindi bice binyibutsa nanje ikibazo mperuka kubaza mbere mu misi ngira ntandwi ishize umuntu utari turaganira ndamubaza ikibazo kubijanye n'ivya politike ukuntu bifatana n'ibintu vy'Imana hari ishu yampaye ariko sinipfuza kubishira hano ariko gusa nashatse kugaruka kuri ivyo mwavuze byo kubona musigurira abarundi ugwaruka cyane mufatiye ku jambo ry'Imana mukavuga politike n'ibintu vy'Imana hanyuma ikibazo ncangira ni kibazo kijanye n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu cy'u Burundi ibwirizwa nshingiro ryatowe mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 aho rero iryo bwirizwa nshingiro murantungu mengo ni mu 2018 si 19 ni 2018 iryo bwirizwa nshingiro mu gice c'intangamarara bavuga neza bati abarundi twese ndugweta twamugina abarundi twese
tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana. Reka ngarukirize ngaho nugare twamugina. Tumaze gusoma ibi biri mu ibwirizwa shingiro bitigeze bishigwa mu ibwirizwa shingiro ryahora kera canke mu yandi mabwirizwa shingiro, tugaca twumva uyu munsi, si uyu munsi gusa kuvaho batoreye ibibwirizwa shingiro, turumva abategetsi benshi ku rwego rwo hasi no hejuru baguma bavuga bati twarashize Imana imbere mu byo dukora, twahaye Imana ikibanza ca mbere. Hanyuma mukaca mwibuka ivyo muriko murigisha ugwaruka canke abandi barundi bose, mufatira ku ijambo ry'Imana, mugerageza kubereka ukuri mukoresheje ijambo ry'Imana, mukaca mumva n'ivyo ibwirizwa shingiro rivuga ku bijanye n'ijambo ry'Imana no gushira Imana imbere n'ibindi. Ariko umuntu akaca araba ibintu biriko biraba mu gihugu. Mbega mwebwe mubihisiguri yihe? Reka ntangure kuri mwebwe umushinga ntahe Daniel. Jewe ndashaka mbanze saba bazokumviriza makino kiganiro. Ibazo ntakubwe nabi. Ariko ndashaka kuvuga no kubanza tukamenya ese iyo Mana washize imbere ni Imana nyabaki. Uko Imana nyinshi. Niba ari Imana y'ukuri, Imana rurema, yaremye ijuru n'isi, aho byaba bifise intumbero. Ariko kandi uriko birabera mu gihugu, kandi biba abayobozi barorera, bashobora kuba bari kumwe banditse iryo bwirizwa shingiro banagezeko. Nibaza ko bigoye, je kubganje biragoye kuba nosobanukirwa yuko iyo Mana bashize imbere ari y'ukuri. Kuko Imana ntaho yigera isasira indava imanza zitaroranye, kuvugira ibinyoma abandi, no guhohotera abantu, ubahoye ngo nuko mudasangiye ubwoko, mudasangiye umugambwe. Reka tubivuge, erega abarundi dukunze kujyajya, abarundi turi njyajya ku rugero rwaho turenza ku ruho rw'amazi. Nkaba ndakwanga mu mutima wanje ugwango ku buryo no kuguca umutwe no wuca. Ariko kubera ko ndi muri ya systeme nshakiramo umukate, nyerekana kumenga wewe na Marame turahura tukayaga tugaseka, ariko mu mutima imbere ibwina hariyo ikibi, nagutegekanira ndakwifuriza ikibi. Rero nibaza ko byari byiza iyo abarundi iyo Mana twashize imbere mu byo bwizwa shingiro yari Imana y'ukuri. Kandi siniko nyamanza birashoboka ko ari Imana y'ukuri, ariko birakwiye ko tugaragaza iyo Mana mu mirimo dukora. Niba ndumanza reka nchimanza ziroranye, uziko hasigaye aho mu gutsindagurana. Hasigaye mu gutsindagurana. Umuntu bakabona ati ari mwikosa no yari uyu yatinze ari mukuri, ariko kumva ngo mwatsindaguranye. Ubwo urubanza reka ducimanza z'ukuri, maze duharanire kugira amahoro n'urukundo mu bose rimwe. Iryo bwirizwa bizoba ari byiza. Ego umushinga ntahe David namwe sinzi ico mukongerako. Ego mpereye kuri ivyo ibwirizwa shingiro rikorwa n'abantu. Hanyuma abo bantu nyene hariho nyene ababa bakoresha ukuri, hariho n'abataba bariko barakoresha ukuri. Rero nibaza yuko bishobora gushika nk'umuntu akakwegerako, duca tugaruka tukibaza ikibazo kimwe. None iri bwirizwa shingiro rishingiye ku ijambo ry'Imana, hanyuma tukaba tubona yuko hariho ibintu byinshi bitariko bigenda neza, nk'abantu tuguma tugasanga nk'abantu batowe ibiziga canke babuzwe irengero. Sinibaza uko nk'ijambo ry'Imana ryo riturekurira kwangaza nk'umuntu. Sinibaza yuko ijambo ry'Imana ry'ukuri rituma umuntu umurenganya
rero naho rero tuca tuvuga ati reka turabe ingene vyogira tworaba nyene muri iryo bwirizwa shingiro ingene twobishirana ko n'intuzenya n'iryo jambo ry'Imana muri kijya kiganiro twari twabivuze neza ati Daniel niwe yabivuze neza ati ati Bibiliya ijambo ry'Imana twovuga yuko ari nka constitution intuzenya yacu ati kubera niyo itubwira ibintu nyene vyo atari uruhe atari gwagwenge ati ntiwanke mugenzawe ntiwibe ntiwangaze mugenzawe ni ibintu dusanga muri Bibiliya rero iyo rero ibintu bivanganye mugabo ugasanga ntiwagerageje kugira nk'iryo jambo ry'Imana neza ni hahandi bica bigaruka hahandi twamye turavuga yuko turi abantu dushobora gukoresha gwabenge rundi twavuga tutanga ibibazo umuntu akashiramwo ibintu kubera abona ati aba bantu ko ari 90 na bangahe kwijana ari abantu bakunda Imana aka kantu ni nagashimo gashobora kuca kampa amajwi menshi y'abo bantu rero ni ikintu tworaba neza tukaraba ntituze turakwegera ko mu bintu byose twokora si bya constitution gusa na bimwe byose by'intuzenya byamwo Jesse nantu ngo nuko ngo je ngo nina nk'abajya abantu ngo bakabona nagize nibi ngo zoca bampa igiti oya kuko hari urubanza ruturindiriye mu ijuru twese je ndemera ariho abatemera ijuru mugabo je nkunda rero urumva tukavuga duti reka turabe intuzenya ijambo canke niyo constitution tubisomana ubwenge Ego cyane ugize neza reka tuje ku kabazo gasa n'akabazo ka nyuma ako kabazo reka imbere ko tukabaza tubanze tubasomere ibyashikirijwe n'umwe mu bakurikiye ikiganiro cyanyu ku muhora wanyu wa YouTube tukibutsa ariko baradukurikirana yuko bashobora kuja kuri YouTube bakarondera ihiro ryanyu ryitwa Dukeburane TV kugira ngo bashobore gukurikirana ico kiganiro yavuze ati ndugure twamugina ivyo mu Burundi mwebwe Imana ivyo mu Burundi mwebwe Imana yarayibakijije ni mubandanye mwiteza imbere iyo muri kuko ivyino byararangaye nta muti wavyo abananya ati jewe notuma ngirirwa racisme ngirashaka kuvuga biye bijanye n'amacakubiri n'umuzungu tudasa hagukumirwa na mwene wacu w'umurundi mbona twari dusangiye ugupfa no gukira ndugaye twamugina umuntu asomye aya majambo uyu muntu yanditse kuri urwo rubuga rwanyu birumvikana yuko abarundi batari bake bashobora kuba biyumvira nkawe bihebuye babona yuko ibintu vyaheze atamuti wundi uhari uzosubira kuboneka mbega mwibaza yuko vyoroshe by'ukuri kugira ngo abantu babitahure batahure ibyo muri ko murasigwa mwibaza yuko vyoroshe kandi umuntu agiye kuraba akaraba n'ibyabaye mu gihugu ubwicanyi bwabaye nibyo hariho abo ubwo bwicanyi bwashitse ko mu miryango yabo hariyo abatashoboye abagize amahirwe ubwo bwicanyi bushike mu miryango yabo hakacaba n'ikibazo cyo kugirira imbabazi abo bantu bo barabagiriye nabi bakurikije ijambo ry'Imana aho Imana ijambo ry'Imana rivuga riti umwansi wawe umusengere umuhezagire ivyo byose ubishize hamwe mwibaza yuko ari ikintu coroshe ku barundi reka ntangurire kuri mwebwe mushinga nahe David yego ni ikintu kigize kigoye cyane kandi urumva mugabo ikintu cose chama gifise intango kugira gitorega umuti
ijya commentaire narayisomye kandi naravuga yuko kumbure atari we nyene atari we nyene ari abantu benshi bafise ico kibazo rero ni ikintu nyene twakuriye muri urwo ruhendo bica bituma yuko tuguma dufise intuzenya novuga dufise focus ku ntuzenya kuri izo ngorane ntitwaronde umwanya canke iki wo kurondera inyishu tugaca tuguma muri ivyo batubeshe twaguma muri ivyo mugabo twohinduye ingene imvugo tukaraba ingene turonka inyishu hariho akero gatoyi ndavye nkaho yavuze ati nofuma mbona ngiriwe ntuze racisme n'umuntu w'umuzungu ahuko ngirirwa no iwacu hariho ibihitiye ngaho muri Etats-Unis hamwe wa muntu yitwa John w'umwirabure yishwa n'umupolisi w'umuzungu w'umurasiste niko no bivuga nabonye abantu benshi cyane gose baduza amajwi bavuga mu Burundi abantu bose bahindura amaprofile ama WhatsApp imipira bamba bariko baravuga ati ngo umwirabure wacu ngo bamwishe ibiki n'ibiki mugabo nkibwira ati none ivyo uriko urabikora ngaha mugabo ejo ukaca usanga intuzenya mu muryango wawe ntushoboye no kuja kurongora mu bundi novuga mu bundi bwoko muri bimwe bomekenera ko abantu bakakubuza ujya muryango ntushobora kujayo ariko yuko ari bya bindi nyene vy'uruhendo nyene ugwaruka gubu nyene n'abandi badukurira n'abandi bose botegerezwa aba neza bakabona yuko hariho agahazi iyo turiko turavuga nk'ivyo nukuri turabura n'ivyo tuvuga kuko ibintu nyene ubona yuko ari ibintu bidafashe n'ivyo batometse ko uruhendo rwuzuye rero ariho ugwaruka rutegerezwa kuhamerera amagabo abo bantu bose yego harabaye ibintu bibi kandi bibi cyane mugabo twebwe nk'ugwaruka turakwiye kuraba ingene duhindura ivyo bintu yego cyane mushinga ntahe Daniel novuga mu majambo make ko igikenewe kugaruka ku Mana abarundi tugaruke ku Mana tumenye ivy'Imana idushakako nitwamara tumenye ivy'Imana idushakako dushobora kuronka uburyo dushaka kuba twosobanukirwa ivyo impanuro tugenda turonka hirya no hino cane ko usanga ugwaruka rwinshi rwizigira uruhendo rw'abanyepolitiki canke uruhendo rw'abo mu miryango yabo kuko kwisunga inzankano zatanguye kuva kera hose ntaco bizotugezako inzira bitujanamo n'inzira y'amahonero ivyo nitwamara kusobanukirwa bizotworohera gushakisha ati okay kandi burya ikibazo iyo kitaramenyekana ikibazo kimenyekanye hakabaho no gushakisha kumenya inzira ibereye kuba twotorera umuti ico kibazo nta kabuza ikibazo kirakemuka ariko ingorane dufite abarundi ni uko buri wese afise akanyirigabo hakabamwo no kwigira bakamenyi muri ibi na biriya usanga ku ruhande rumwe hariho abantu bigira bakamenyi kubw'imvo cyangwa se kubwo inyungu runaka bafise bashaka baronde bakaza bakigisha abantu ati ibi bintu ntimukavyemere bimeze ukuntu umuryango wa Daniel wakoze ibi byagenze ukuntu ubwo bica bigorana kuko uca usanga abenshi twumvira abadukuriye ikindi kibazo kihaba nibaza ko giterera cyane ku gutuma abantu bumva ko badashobora gukurikiza impanuro zibereye nuko usanga bizigira cyane mu bantu umuntu akizigira jewe ndizigiye yuko Dawudi azompa akazi mu gihe akiri
reka rero nkomeze ngo ibimunezereza twitaho cyane gukora ibinezereza imiryango yacu n'abategetsi kuruta gukora ibinezereza Imana nibaza ko rero twasobanukirwa icyo Imana iturondera ko tukagaruka mu murongo w'Imana nta kabuza byose birashoboka. Yego cyane murakoze, reka tubasabe mushikirize akajambo ka nyuma kuba ariko baradukurikirana. Reka dutangure ku mushinga ntahe David. Ego nashaka ntera kamo ugwaruka gose yuko goza tugafashanya guca uwo mugozi kugira ugwaruka rundi rubimenye na cane cane abana tuzovyara n'abuzukuruza ntituzobarage ibintu nyene bizotuma bibazingamika bikazingamika igihugu baza nyabunizo nguvu duteze imbere igihugu tutarinze turaraba ivyo vyomekerano. Hanyuma nonge ndabashimira mwebwe mwaduhaye aka kanya ko duserura ivyo dufise ku mutima. Murakoze. Yego murakoze neza. Mushinga ntahe Daniel nama akajambo kanyu. Murangiza nibutsa abarundi yuko twese turi bene umugabo umwe. Uvyemera cyangwa se ubiharira yoja muri mu vyakozwe n'intumwa 17:26 twese tware tuvuye kuri umugabo umwe ku muntu umwe niko Imana itubwira. Rero duharanire ubwo bumwe no kuba tuvuka ku muvyeyi umwe maze twiteho kurondera ineza yacu, ineza y'abacu n'ineza y'igihugu catwibarutse. Ego cyane turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye, tukazosubira mu kindi kiganiro ubutaha, ariko tukabibutsa yuko abakeneye gukurikirana ibiganiro vya David hamwe na Daniel boja ku buhinga ngurukana bumenyi ku muhora wa YouTube, aho bazoca barondera ihuriro ryabo ariryo bise Dukeburane TV. Naho ubutaha rero murakoze.